Hello kuri mwege abakunzi bacu ba East Kingdom TV, tubasaba kudukurikirana muri kano kanya. Icyo tubasaba ni cyakindi nuno munsi no kugira subscribe, like, mukagenda kugakengere mukagira hama tubazaniye bishasha, tubazaniye ikiganiro gishasha mutari musanzwe mumenyereye kuri televiziyo yacu, kikaba cyitwa Bamenye. Okay, let's go. Kazi kandi ku kiganiro cacu Bamenye, tukaba twatumiye jeune entrepreneur, sinomuvuga izina arivugira izina kuko arakoze. Karibu kazi. Ego murakoze cyane, nitwa Bigirimana Poetus, hama nkuko mwayivuze ndi jeune entrepreneur. Ego ku mazina nta yindi amasirno kubera nk'abantu nk'abamwege baba bafite amavision maremare, hariho n'utundi tuzina umuntu aba yiyita. Nta kazina wowe ufise bakumenyereye ko? Oya, ayo arakwiye. Hanyuma ndabona mukiri bato cyane, mwiyumvire gute iyi entreprise yanyu? Donc vyabaje nko gute? Kuko umuntu wese aravyuka araryama akiyumvira ibintu hama akabitangura. Mwabitanguye gute? Ego kimwe co natanguje ishirahamwe ryitwa Mahera Graphic Designs. Navuga ni ishirahamwe rimaze imyaka 3 dukora. Navuga yuko n'urugendo rurerure, aho twatanguye dukoresha ingabire dusanzwe dufise mu ya design. Navuga gushushanya dukoresheje mudasobwa. Ego vyatanguye no kuvuga dukorera abandi, ariko buke buke umuntu arakura gushika yaho atangura ivyiwe. Ego navuga yuko vyafashe urugendo rurerure, arivyo ngira nza kuvuga muri meshi. Ego iyo umuntu atanguye umugambi wiwe aragira intambamyi. Ni zahe ntambamyi donc hari abantu baza bakavuga ati we ntiharagera, reka ivyo ntavyo woshobora? Izo ntambamyi ntimwaba mwarahuye nazo? Okay, kimwe co imbere yuko nshika kwizo ntambamyi, reka ngire mvuga iyerekwa nagiye ngira kugira ngo nshobore gutangura Mahera Graphic Designs. Ugiye kuraba igihugu c'u Burundi kigizwe n'urwaruka rwinshi, novuga ruri hagati y'imyaka 25 kuduga, ugasanga ni ibice byinshi kwijana. Aho usanga benshi nta kazi bafise, baraheza amashure nta kazi bafise, ariko nagize yerekwa yuko giye gukorana n'urwaruka kugira ngo mbone habayeho ihinduka mu kwiteza imbere, umwe wese akarakoresha ingabire ziwe. Rero ubwo rugendo ukuntu ndiko ndarukora ni kimwe mu gukorana nabo, no kuvuga mu kubamenyereza, mu kubigisha umwuga, hama bo mpejeje kumenyereza nabo bagaca baherekeza abandi mu kwigisha abandi. Nuko hama intambamyi ntizishobora kubura. Intambamyi ntizishobora kuvuga. Navuga yuko natanguye mu mwaka wa 2016. Muga ico gihe nari nkorera abandi, muga ntangura kwiyumvira ukuntu nanje nshobora gutangura entreprise. Ndategura iyo yerekwa, ndayishiraho cyo no kwita vision, mission, ndayishiraho, hama ndagira ama objectif ndayashiraho. Bifata umwanya munini wo kuvyiyumvira ko ukuntu nzobikora, aho nzohera naho nzohereza. Mugabo mbona bifata uburyo bwinshi, kuko ivyo vyose nace ndabishira mu buryo byo no kwita amafaranga. Entreprise ndayishira mu Millioni 176. Ivyo novuga nk'urwaruka go ngaha mu Burundi rutarakwiza nk'imyaka nka 40 canke kuduga gufata ayo mahera Millioni 176. Urumva ni ikintu kigoye cyane, ariko hamwe n'ivyo novuga yuko kuri iryo yerekwa umuntu aba afise agumizako. Mw'ivyo biba bigoye umuntu agumizako. Natanguye mfise nizo ntambamye ngomba ngireko, ariko mwizo ntambamye havuyemo ama opportunité. Natanguye mfise ordinateur ntoya cyane, idakwiza novuga
capacité yo kugira ngo umuntu ashobore gukora design yari ifise 20 giga gushiramo aya ma logiciel dukoresha muri design si coroshe ariko hamwe n'ivyo naragize kwihangana novuga mpera muri mwe sinahereye ku busa mpera muri mwe nemera guhera muri mwe kugira ngo nduge buke ndaronka ama opportunité y'abakiriya baranyizera ntibaraba ibikoresho mfise ukuntu bingana ariko baranyizera bakampa akazi nkakora buke ndaduga gushika yaho ngura imashini novuga portable ikwiye shobora gushiramo za logiciel za design iyo ni ntambamye imwe yo kutagira ibikoresho nagiye mpura nayo ariko hamwe n'ivyo profite yuko nagiye nkora narose ama opportunité gushika yaho ndaronka ama mashini atari make shobora gukora urumva iyo yabaye intambamye ya mbere none iyo muriko turumva ko mwatanguye kwiyumvira kuri izo miliyoni mutazibona ariko Imana irabashoza muraronka ama opportunité yo kubikora none ubu unye iyo muriko murasaba amasoko ubwo ntibahava basura biyumvira ati nta ma materiel ufise akwiye bakagusuzugura canke kuri iyo myaka yawe bakavuga ati urya mwana ntaco yoshobora aracane sorry kuba ndabisobana ariko kubera ubu muri kino gihugu cacu iyo umuntu atarakwiza kahanta bamwita umwana ngira ngo ni nko kwisi yose sinzi ntibashobora nta ntambamye uhora ugira iyo ugiye gusaba nk'amasoko. Okay, novuga yuko igihambaye ni experience ni expertise umuntu yerekana kuko mu gutangura novuga yuko naragize promotion ndamenyekanisha imuhira graphic designs mu ma ONG canke mu yandi amashirahamwe ndetse n'ahandi hantu hatandukanye abantu baramenya imuhira graphic designs ikora iki mbega n'igiki tugiye gukora ivyo byarafashije kugira ngo shobore kuronka abakiriya canke shobore kuronka amasoko ikindi nuko bangirira confiance bakavuga ati uyu muntu tugiye kumuteza imbere kuko aracari muto ahubwo tugiye kumuteza imbere ico sinovuga yuko cabaye intambamye ku buto kuvuga ngo imyaka ngo ibe intambamye oya ahubwo novuga ko jewe yabaye opportunité kuko hariho abavuga ati okay reka tuguha akazi ukore kugira ngo utere imbere nivyo novuga iyo sinovuga ko yaba yarabaye intambamye kuri jewe uno musi none intambwe mugeze ko murayishimira canke nk'ubu hagize umuntu akaboneka akavuga ati jewe nobafasha nze kubasahiriza ku gikorwa mugeze ko mbega ni igikiyoza bafasha kuko urumva ko ubu ndumva ko mugeze ahantu namwe muvuga ati turashima aho ngeze muri kano kanya ariko nta wikwiza muri vyose otubwiye ati nk'umuntu ashobora kuza kumfasha yoza mfashiriza aha kuri kino kivi canje ngejeje igikorwa canje ngaha nkeneye umuntu ego. Okay, murakoze cyane nkuko nabivuze ntivyari byoroshe mu gutangura kuko urumva nahereye muri mwe kandi nakora nta biro nari mfise urumva biro yiwanje yari mobile aho uyu munsi nshitse imuhira graphic designs turashima cyane kuko uyu munsi urabona turafise office twabakiriye mu biro ego urabona twabakiriye mu biro iyo ni intambwe twashoboye gushikako turashobora kuronka biro nukuvuga yuko muri za miliyoni 126 biri mu mahera mugabo biri novuga yuko bigabuye mu bikoresho kuko igikoresho kimwe kigenda gifise amahera yacu gushika ubu kuva dutanguye gukora turamaze gushika nko ku miliyoni 30 bisigura yuko urumva turamaze gutera intambuko iracari nto urumva mu miliyoni 126 tumaze gushika ku miliyoni 30 novuga yuko niyo novuga entreprise yose ihagaze ku miliyoni 30 urumva ugendo ruracari rurerure cyane mugabo siho twahereye novuga yuko nahereye ku kamashine gatoya cyane gose fisi 150 muko urumva yuko urugendo ruracari rurerure urumva uwokora arico yokora urumva yoheraho ego
hariho abajene benshi ndabizi mu kibano cawe kwishure ndazi ko hari abajene aha muri ville usanga bakubwira ngo nta kazi ngo ubabwiye ati yungunganye muri duke bakavuga ati nta mutahe ni yihe message wababwira abajene kuko urumva ko nawe watanguriye muri duke uno munsi ugeze ku miliyoni 30 kandi hariho urugendo ugomba gushikako uvuga ati uru rugendo ntegeza gushikako kandi ubona ko uno munsi hariho ivyizigiro kuzorugerako wotubwira rero wotubwira abajene benshi ndabizi ko aha mu Burundi wacu ni benshi mbese n'abatukurikirana bari kwisi yose icyo wababwira kimwe notangura kuvuga no kwivamwo akenshi twishwe n'ubwoba no kwivamwo hama umuntu agakoresha icafise ntarindire vyinshi kuko nanje iyo nza kurindira izo miliyoni 176 niyo munsi mba nkiryamye nifutse mba nifutse ariko narivuyemwo ndanesha ubwoba ndavuga ati uko biri kose bizoza biraza buke buke ego no kwivamwo hama bagakoresha ivyo bafise kandi mu bwizigirwa ego ubwizigirwa nibwo bukuru hama hariho abajene nk'ubu bovuga ati twege twumvise umujene yatubereye umumaro yadukuyemo ubwo buno munsi hariho abariko baradukwirikirana no munsi ndabizi ko hariho benshi ubwoba buza kubavamwo baje hamwe bakavuga ati twe turakeneye kugira ikintu citwa nka association tuze hamwe tuze muri office yanyu bakahama hakaca haba nk'umuntu kuko ndabizi ngahe Bujumbura hari abatama bajyamitse amahera muri konti amahera yanyu mbatama reka kuyajyamika muri konti hari urwaruka rushoboye ni muyazane tuyakoreshe turafise umuntu yoduha imigambi mwo bafasha ego no bafasha cyane ko naje kugira nshobore gushika aha si jewe jenyene iyo umuntu ashoboye gutera intambuko akenshi baguma babona umengo niwe mugabo hariho uyundi murongo w'abantu benshi wakoze kugira ngo uyo muntu ashobore gutera intambuko ko nanje bafashije gutera intambuko nanje ndashobora gufasha abandi mu kubasigurira ukuntu bigenda urumva aho natanguriye aho ndiko ndaje yego mwatubwiye ko hariho abajene benshi mu froma aha muri Muhira graphic design ni bangahe mumaze gusohora bakaca bagenda kwiyungunganya murabiki abo mwafashije ubwo ntiwakoresheje nkunzi oya sinakoresheje nkunzi gusa kimwe ikintu ca mbere nuko umuntu araraba ubushobozi afise bivanye n'ivyo yize kuko iki gisata dukoreramo na cyane dukoresha ubuhinga bwa none dukoresheje za mudasobwa ivyo ni bimwe mu byo turaba bakaba hariho nabandi baza atana kimwe bazi ivyo tukabigisha novuga yuko gushika ubu mu myaka 2 heze narigishije abantu bashika kuri 15 n'ubu hariho abandi bashika 3 ndiko ndakurikirana nta mafaranga basaba nta tugira ikiguzi baba basaba nimba atakihari naho ubimenyeshe abariko baradukwirikirana abajene no musi bari kuri WhatsApp babimenye ko hariho umuntu umujene afite ivyiyumviro bitasha mu kwiyungunganyako ego uko biri kose ikiguzi kirahaba ariko kiba giciriritse si ibintu byo kugira ibintu birebire kuko mba ndiko ndatanga ubumenyi kugira ngo bushobore kubafasha mu buzima bwa misi yose ego rumva twahabonye ariko hariho abatahazi bariko baradukurikirana muri kano kanya ico nabonye ni Muhira graphic design ariko uwo barondera nk'uri muri Amerika ashobora kuvuga ati vraiment uyu mujene ifako ndamufasha ndamuterera mu vyarimwo yo basanga hehe mwo duha adresse ego aha ni Muhira graphic designs iri muri Galerie Lorider avenue de la Révolution en face de l'Ecobank siège ego hama abari kure barashobora kuja kuri site web yacu ni www.imuhiragraphicdesigns.be abo bashobora kuturonka vyoroshe cyane niho baca babona imigambi yacu niho baca babona ibimaze gukoreka ego kandi na nimero yanje novuga ya WhatsApp irakora ku bantu bashobora hari abantu bagira ama command
baciye kuri iyo website baca directement ikibashikana kuri nimero yanje WhatsApp ni +257 71 496 315. Ego. Ni iyihe message musigiye igihugu cy'u Burundi cabibarutse mbese n'amahanga mubabwiye iki mubasaba iki mubwire n'abajene icyo mubasaba batarabona bagisinziriye bikangure mbese uwo baha message ya message mvuga ni urwaruka turashoboye dukoreshe ingabire dufise cyane dukoreshe kandi ingabire dufise. Ego ntiturindire yuko twandika vyinshi ngo hama ego kuvyandika ni kimwe hama ikindi naco kubishira mu ngiro ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi naco nuko urwaruka nka twoja hamwe tugahanahana ivyiyumviro hamwe n'ubushobozi novuga expertise kugira ngo dushobore kubaka urunani hama tubone uburundi bwacu bwahindutse cyane hamwe n'amakungu ashobora kutwigira ko birashoboka. Abantu benshi nka bamwebwe baba bafise imyuga bakora kenshi barakunda kuba bamaronete ugasanga baguhaye rendezvous barayita wayitakaje ivyo bintu we ntuhora bibashikira kuko muri kandi kanya bariko baradukurikirana ni benshi kandi bategezwa kuza ngaha bazododora uzombwira ati baradodoye babwire ukuri mu mwuga wawe. Ya byukuri ni kimwe nakubwira icyatumye ntera iyo ntambuko yose ni ubwizigirwa nagiye ngira ivyo rero byarafashije cyane gose kugira ngo shobore gutera intambuko kandi ni nubu nkiyitera. Ego kuko nta muntu ashobora kuza kukugirira novuga confiance hama ngo umuntu aca mu deceive gutera intambuko kwiwanje novuga yuko nubwizigirwa nagiye ngira muri ubu mwuga kandi ni nubu nkibufise. Ego murakoze kuri mwese muriko muradukirikirana kuri East Kingdom TV. Aha niho duhesozere ikiganiro cacu. Ico tubasaba ni cya kindi ni kugira subscribe, like na comment. Peace.